banyamuryango ba BF nongiye kubaramutsa ndabaha nikaze mu kindi kiganiro tugiye kubanamwo n'umusesanguzi wacu ku ruhande turi kumwe nizere yuko ibiganiro byacu gumwe bashikira umwanya ku mwanya amakuru ndabazaniye namakuru akomeye cyane novuga yuko amakuru adasanzwe igitero ca M23 ndetse na twigwaneho kiza cyamaze kuburizwamo kiza cyamaze guhomba burabujwe n'izi ngabo z'igisirikare cy'u Burundi FDNB bafadikanije na Wazalendo na hamwe na FARDC. Abantu benshi ndazi inkuru ntabwo mwari bwayumve ariko ndaje kugira ndayibasangize Prito ndi kumwe n'umusesanguzi arashobora kutubwira ingene cyane ariko mugabo imbere yuko ndamuha ikaze mu kiganiro cyacu mu nkundire manzi gira bi abaramutse hama tubandanya natubwira ingene uko byari vyifashe inyuma yo kuburizwamo cyangwa imbere yo kuburizwamo iki gitero cyatwigwaneho ndetse na M23. Amahoro cyane bwana journaliste reka nshingirwa ko ndamutse n'abadukurikiranye abakunzi b'urubuga BF aho bari hose nkomeza kubipfuriza ko amahoro y'Imana yakomeza kubana nabo. Bwana journaliste iyi nkuru ni inkuru novuga ishushe itarakoze amaguru hasi ariko kandi ni inkuru novuga y'incamugongo ku muhari M23 natwigwaneho kuko baraye bakomwe mu nkokora. Abantu benshi badukurikirana barazi yuko ubu tuvugana umugwi M23 washoboye kwihuza hamwe natwigwaneho bari kumwe na Red Tabara hejuru mu misozi ya Minembwe. Ikiganiro twagikoze turekana n'amafoto yabo bamaze gushika mu Minembwe. Mu majambo rero waraserukiye cyangwa se wagiye arongoye ingabo za M23 ariwe Colonel Gakufe yavuze ko bagomba gukora ibishoboka byose igisagara ca Uvira bagifate mu maguru masha kabisa. Yongera ko kandi ati Uvira nagasagara gato nta kintu kinini cyane tugakeneye ko ariko karatubujije byinshi cyane gose mu migambi yacu kari mu nzira. Acha yongera kandi ngo ntitugomba kugarukira Uvira gusa ahubwo tugomba kubandanya tumukuriho President Tshisekedi ku butegetsi gushika Kinshasa. Ino majambo rero uyu komanda yagiye arongoye ingabo za M23 yashikirije igihe bihuza natwigwaneho. Bwana journaliste twarakoze ikiganiro ku munsi wejo tuvuga yuko hariho izi ngabo zo muri FARDC zongeye guhemuka zirajya amafaranga y'aba M23 kugira ngo zidandaze igisagara cha Uvira. Ikiganiro twaragikoze nubwo abantu benshi byabababaje bidoga yuko FARDC atagisirikare fise ko FDNB yokora ibishoboka igatuma ikuraho aba FARDC ikaguma ikorana yonyene n'aba Wazalendo. Ibi twayonye mu commentaire menshi haro n'abatwandika ama message bitubwira ariko twebwe turi abatangaza makuru ntabwo turi abavugizi ba FARDC canke aba FDNB canke aba Wazalendo twe dutanga inkuru uko tuba twayironse cyane gose. Bona journaliste rero n'abadukurikiranye nako aba Wazalendo natwigwaneho batanze amafaranga kugira ngo babahe igisagara cha Uvira kandi amafaranga yarariwe nikimenyamenya nuko imbere yo gutanga Uvira batangwe gutanga Kamanyora. Kamanyora maze gutangwa niho aba Wazalendo na FDNB bakoze amatohoza yimbitse baza gusanga koko hari aba FARDC baguye mu ntege nke kankoresha mvugo bajya amafaranga y'umwansi kugira ngo badandaze igisagara cha Uvira. Ntimuze kumbaza ngo abo bamaze kumenyekana byagenze gute ntavyo nzi gusa inkuru rero ingene imeze nuko abatwigwaneho bari kumwe na Red Tabara hamwe na M23 baciye bafata ingingo yuko bagomba gufata igisagara cha Uvira bitabagoye kuko bari bazi ko bamaze kukigura. Bwana journaliste ahano camenyesha abadukurikirana yuko aba M23 natwigwaneho na Red Tabara bari bamaze kwipositiona neza hajya hejo muri ho plateau aho bita Makobola hamwe
na Kagongo niho bari bamaze kwipozisiona neza na neza cyane ahantu bita ngo muri Muramvya kugira ngo rero ifirimbi ivuge mugani uraho bace bamanuka bashogomanga bace bishikira mu gisagara ca Uvira batangaze yuko bagifashe. Rero abawazarendo bamaze kumenya iyi nkuru hariho amakuru yigeze gusohoka avuga yuko ngo abawazarendo bari bagiye gufata igisagara ca Bukavu ngo benshi babonye bavayo ngo basubira muri Uvira. Iyi nkuru koko nukuri nubwo tutashimiye kuyivuga ko nuko tutaye bwamenye impamvu yatumye benshi bagaruka muri Uvira. Inkuru nuko bari bamaze kumva yuko aba ba M23 na twigwaneho na Retabara bagomba gufata igisagara ca Uvira kubera ko bari bamaze kugura. Rero bano bawazarendo bace baza bubaka urukuta rw'intamenwa. Kuri audio dufise twahawe n'umuwazarendo umukomanda umwe tutaza kuvuga yagiye atubwira amazina y'aba generali b'abawazarendo ingene baciye bigabangana kugira ngo bashobore gusekuriza igisagara ca Uvira. Aravuga ati naka twamuye kano karere nakawundaka umwansi wabo rero ari we M23 twigwaneho hamwe na Retabara bagize uku babona uburere bwose bwuzuye ingabo za FDNB wazarendo na FRDC. Birabatangaza kuko bari bazi yuko bamaze gupanga akarere. Mu gihe rero bapanga akarere bwana journaliste aba FRDC nukuvuga babahaye map bazi gihe abawazarendo bagomba gukubita igisagara ca Bukavu. Abawazarendo baje muri Bukavu hama aba batwigwaneho na M23 nabo bace binjira muri Uvira. Nukuvuga rero bamaze kubona yuko uburere bwose bwuzuyemwo aba M23 niho bavuga bati aha nitwokwiyahura bajya abahungu tubitayemwo bo tujya turi babisi. Igitero cabo baca baragisubika. Iyi nkuru rero bwana journaliste yuko igitero cari gitegekanijwe ku munsi wejo uheze caburijwemwo abantu benshi inkuru ntayo bari bwamenya, ariko ukuri kw'inkuru nuko bari bazi ko baguze igisagara ca Uvira byaheze baza kucinjiramwo bashogomanga kubera ko bari bizeye amafaranga batanze. Iki rero ntabwo twoca tuvuga yuko iki gitero giciye kihava burundu, oya twaravuze yuko M23 bameze nk'inshigwa ari menetse. Iki gisagara ca Uvira carabatwaye ingabo nyinshi cyane, urizaguye muri Kamanyora, urizaguye muri Ruvungi, urizaguye Kaziba, uri n'abatasi bagwa mu gisagara ca Uvira. Nukuvuga novuga ko batarota baheba kino gisagara ca Uvira, nubwo bavuze ko ari agasagara gato, ariko birabonekana yuko bagakenyereye batagomba kugaheba. Aha rero abawazarendo aba FDNB n'aba RDF nabo baramerereje bakenyeye ziraguma amaso baguma bamurika aha n'ahandi ku bantu bari mu gisagara ca Uvira. Noneho barabibona yuko umutekano waho washoboye kongererezwa cyane gose gusumba uko wahora. Abenshi bari bazi yuko ngo mbere ngo hoba hari amakuru yuko hoba hari abandi batasi ba M23 ngo boba barinjiye gushasha, ngo bitewe n'ingene baguma babona abawazarendo aba FDNB n'aba FRDC baguma bacana ko umwanya ku mwanya. Iyi nkuru rero bwana journaliste nibaza yuko abadukurikirana ntayo bari bwamenye, nico gituma twavuze ngo tuyibasesangure kugira ngo bamenye ingene ibintu biriko biragenda mu gisagara ca Uvira. Kabisa nko muvyumvye nuko bavyifashe aha mu gisagara ca Uvira, murumva yuko byaburijwe mu bundi bwo biba vyamaze kuba bivuye kuba novuga uko badakunda igihugu, kubakunda amaronko bari bamaze gusa n'abadandaza igisagara ca Uvira. Muca mwumva nko umusesanguza yivuze inguvu zagabanutse muri Bukavu bivuye yuko iyi Uvira kugira ngo bibanze bikunde bayikingiye. Yese kandongere kajyo kugira ndababwiye ati bye bye, muganya mu musesanguza afise ikindi yongerako cinda muhakanya muga ambwiye yuko atacafise, rikarenda basezere nizere ko tusubira kubana kindi kiganiro nyene tuko turabategurira kiza guca ngaha nyene. Bye bye.